amatongo ari hajya kwa Ntare nayo nyene twasanze ibibazo aho biri ntidutane ko mwikomo hajya mu Burundi n'ubu twavuga yuko bagira bubake kirimba cy'umukuru w'igihugu mu Iburinga mu ndwi zibiri mwosanga amatongo y'Iburinga yose yaguzwe burya ingorane zabaye bavuze ko bagira bubake kirimba kwa Ntare hariya abantu nyene b'indongozi benshi bace biruka kuhagura hajya bajya mubona sibo nico kibazo ngo bambaza abantu mbe burya muramenya icari cy'umutekano w'umukuru w'igihugu ku buryo muvuga muti ikirimba cy'umukuru w'igihugu kibe mu mihana muzi abantu baba haba inshuti yawe nta uyizi nta uziki murazi ko bashobora kuzana misire bakayizana kamanyu ugasanga misire 50 ziri mu mihana umunsi umwe bakamomora bamomoye muza kubaza ngo zari ziri kwande mu gihugu kiba cyatebagaye abantu rero ntibazi umutekano w'igihugu ntituramenya umutwe w'igihugu icarico nico tuba tugifina ikambi y'igisoda izobicungera aho hantu izoja amajahi ikimanana n'inzu ikimanana n'ikirimba ni ukuvuga abantu bo kumva yuko ku mutekano w'igihugu cyabo bategerezwa kwigira inyuma kugira ngo dushobore gutunganya neza umutekano